Ndabaramutsa mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment n'amateka ageretse ku yandi kubona mwese tukiri kumwe. Rero n'icubahiro kuba turi kumwe namwe zino saha. Rero twongeye kubaramutsa kandi uno musi turavugana ku vyerekeranye n'iki uno musi? Uno musi turavugana no ku vyerekeranye na timu. Timu muca mwumva uba ari umugwi w'abantu bagiye guhurira ku kintu runaka. Ico kintu runaka kiratuma abantu bashobora umwe wese gukora ku rugero aba ashaka, ariko aba ashaka inyungu buri umwe wese. Tukaba dufise ikintu kimwe nk'akarorero ishirahamwe koperative canke ibindi uyundi mugwi canke ikindi kintu. Rero ico gihe ari igihe uhora wumva ngo ni communauté canke koperative canke association canke societe canke ikindi kintu abantu bahurirako nk'umugwi w'abadandaza canke umugwi w'abakinyi canke umugwi w'abantu birukanga bagira mahato canke ikindi kintu giheza kikabahuza. Rero muca mwumva rero yuko biba ari ibintu bidasanzwe mu gihe abantu baba bagiye hamwe, kuko n'ijambo ry'Imana Yesu yavuze ati aho babiri canke batatu bakoraniye kw'izina ryanje mba ndi kumwe nabo. Rero iyo abantu nabo mu bindi bihe baba bakoranye bari kumwe, bakaba bakoranye bari ku kintu runaka, ni ukuvuga ico kintu kiraheza kikabubaka kikabashira ahantu kikabahuza. Nico gituma abahujwe n'ishirahamwe canke communauté canke ikindi kintu baraheza bakaja hamwe, hanyuma bakunga ikintu kitamenwa, bakunga urunani rutamenwa. Rero muca mwumva rero yuko iyo abantu bagiye hamwe bagahuzwa n'ikintu biheza bikabagirira neza. Nico gituma uno musi twabateguriye bimwe mu vyo Yesu yagiye afasha, mu vyo Yesu yagiye yigisha abantu. Rero ico gihe tugerageje imbere yuko tubabwira ingene vyagenze ido n'ido, Yesu muri rusange yagenda afata abantu abona yuko bariko barakora. Muramaze kubibona? Cane cane yagiye afata abarovyi akabasanga iyo bari, ni nk'akarorero gufata umuntu yashizemo inguvu. Benshi barababwira bati mu mashirahamwe canke mu bikorwa bindi bisanzwe yuko gushiramo inguvu, perseverance, kudaheba ngo nuko ngo ubonye ngo ibintu bigoye binaniranye utarose utasaruye. Yagiye yakira abarovyi. Muribuka ca gihe yagenda ababwira ati nkurikira, na ca gihe yavuga ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Mwarabonye ca gihe yigera gusanga biriwe bararoba canke baraye bararoba atana kimwe barose, akababwira bati tera urusenga hariya, tera urusenga hariya. Yagiye abereka ingene botera urusenga hanyuma bagasarura. Yaciye ababwira ati rero ko mubonye ndi gitangaza, kuko bararovye barabwira n'abari hakurya bati ewe wewe uri hakurya ingo umfashe, ingo mudufashe kuzamura urusenga uno musi twarose. Mugabo mumenye yuko Yesu yaje kiriya gihe ata n'ivyizigiro bagifise vyuko uwo musi baronka, kuko bari bateye urusenga biranka, baragenda ku rundi ruhande biranka. Muga Yesu amaze kuza bica biragenda neza. Ariko mu nyuma yaciye ababwira ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Bamaze kubakurikira, bamaze kumukurikira, niho yaheza akabagiramwo abatumwa. Yari yabonye ko ari abantu bameze gute? Yari yabonye ko ari abantu bagumiza, ko abantu baguma ku kazi. Rero nico gituma rero yaba koperative yaba ishirahamwe
nta muntu n'umwe yigera yiyumvira yuko yokwakira umuntu ata kintu na kimwe arakora, ata kintu na kimwe yoshobora umuntu w'ikigaba kugira ngo ashobore kumushyira muri timu yiwe. Timu rero n'abantu baba bagiye hamwe kugira bashobore gukora ikintu. Rero inkuru ya nyayo y'ingene Yesu yagiye atora abatumwa biwe kugira ngo bashobore gukora igikorwa ca se ca data, nivyo rero dushaka kubabwira. Rero ikaze mushobore kubikurikirana neza vyoroshe bimeze neza. Yesu muramuzi yuko yagiye adukiza kugera ku musaraba igihe atigeze acika intege. Burya buri muntu wese dufise umuntu yadutumye ngaha ku isi. Nimba mutabizi, twe turafise mission yo kugira isi yacu neza. Kandi kugira ngo dushobore kugira isi yacu neza, nuko dutegerezwa gukora kugera kuri last breath, kugera ku munota wacu wa nyuma tutakiri bazima. Na Yesu niko byagenze. Rero yarakoze arigisha ijambo ry'Imana, arakiza abantu kugera iyo bamubamba. Amaze kuzuka yaraje arabiyereka, aramara igihe ari kumwe nabo, arababwira ati iki gikombe ni cya nyuma, nimwabikora, niyo mwaja hamwe, niyo mwagaburirana, niyo mwafashanya mukabigira ku izina ryanje, nanje nzoba ndi kumwe namwe. Ariko uno munsi nitwigeze tubona ijambo ry'Imana neza yuko ryatubwiye ko tugira ico bita teamwork, tugakora turi hamwe. Apana umuntu ngo yikorane, yijyane, yigirene. Nimba ugiye mu kabari utegerezwa gutwara umuntu musangira, kuko icupa rimwe murashobora kurisangira muri benshi. Rero akarorero Yesu aza kuduha ku byerekeranye n'ingene yagiye arafasha abantu, ingene yagiye arabereka ingene bokorana babiri bakajana. Ntiyigeze atuma umuntu umwe ku bikorwa, oya, yatuma abantu babiri canke batatu. Kandi aho byanse, aho yagiye arabatuma bikanka, bakagomba kubiruka ko yavuze ati mugire mukuhumura umukungugu mwigire, kuko bazoba badatahura ibyo bariko barakora. Nico gituma no kumusaba yavuze ati data baharire kuko ntibazi ico bariko barakora. Aba bantu, aba barundi canke aba bafarizayo n'abandi bose bagomba kumbamba, ntibazi icyanzanye. Mukama bababarire, ntibazi icabazanye. Natwe rero kugira ngo dushobore kumenya icyatuzanye hano ku isi, rifo travaye, ni gukora. We must work. Dutegerezwa gukora kugera ku munota wacu wa nyuma. Nico Yesu yagiye adushiramwo. Mwarabonye iyo ageze kubambwa, ca gihe yarageze kubambwa, yavuze ati Mukama nimba bishoboka iki gikombe kindengane. Ariko ntiyavuze ngo Mana reka nihungire harabavye. Oyayi, nta muntu n'umwe ahunga ibikorwa. Nico gituma twategezwa gukora, kandi tugakora cyane buri munsi, kuko yavuze ati igihe cyose muzokora ineza, muzobikora mugafasha boro, mugafasha abantu, mukabaha imitahe, mukabaha buri kimwe, muzobikore munyibuka. Rero ino nkuru ize kubunga ingene woshobora kurondera abagenzi beza, kuko hari abo bita les mauvais amis, les faux amis, nibo baheza bakagushira hasi. Mugabo iyo ushoboye kubatsinda nka Yesu atsinda abashetani, atsinda bamwe mu bagenzi biwe, harimwo Yuda, hakongera hakabamwo Petero. Kandi mwibuke ko Petero yigeze kumubwira ati urankunda inshuro izi, atego Mukama urazi ko ndagukunda. Akamubwira ati ragira intama zanje. Muca mwumva rero yuko kuba umukuru muri twebwe, kuba umukuru, kuba uturongoye canke kuba uwindi muntu, haba harimwo power, haba harimwo ubushobozi bw'iki, haba harimwo ubushobozi bw'Imana. Rero Yesu wacu, Yesu atubere akarorero. Uwo Yesu atubere akarorero kingena yashoboye gutora abantu bazomukorera, abantu bazogira akamaro, abantu bazotuma ubwiza bw'Imana bukwira hose, abantu bazotuma abantu bakizwa, abantu bazotuma abantu bahindura ivyiyumviro, change our mind. No mu Burundi nico dukeneye abantu barinda
abantu barinda nka Yezu mwarabonye agenda mu rusengero agatembagaza ibintu birantu bidakwiye. Mwebwe ubushengero bw'Imana mwarugize akaguriro, mwebwe bise byanyu. Yari umuntu arinda, ashobora kuja imbere y'abafarizayo n'abanditsi n'abanyabwenge kandi n'abamukritika kugera ku musaraba, ariko yarabwiye Imana ati Imana babarira aba bantu burya ntibazi ico bakora. Rero ubu Yezu ntimumwite umuntu asanzwe, muze mumwite umwami w'abami, hanyuma aze abafashe gukora ico data yatuzaniye hano ku isi. Muravyumva? Rero kino kiganiro rero mugikurikirane, kiraheza kibereke ingene yagiye atora umwumwe aza amuzana kugera iyo bose agenda barungika umwumwe wese kuri hore yiwe. Rero ikaze kuri mwese, uwo Yezu agende abafasha ingene mwogira teamwork nka timu yagize y'abantu 12. Nawe mwishirahamwe ryawe canke muri business yawe urashobora gushiramwo abantu bashika 12. Babiri bazogambana, harimwo Yuda, hakabamwo na Petero, ariwe yeye yavuze ko azokubaka ko inzu yiwe ikomeye. Ariko Petero yarigaruye aragaruka, ariko Yuda Iskariyoti ariyahura kubera ivyo yakoze ntabwo byari byiza, n'abandi bahitamwo ivyo gukora agashiramo inguvu acika intege. Ariko abonye ibintu byabaye habaye ico bita proud y'ivyo mwagiye mukora, bigasokorora umutwe kandi vyahereye mu kuzimu, hanyuma bikazamura utuntu dutoya nka kurya umuntu atera umwembe hakazogera igihe awamura. Rero umwembe ntabwo uva ku mwembe bisanzwe, umwembe ubanza gutegwa ugakura, na business ibanza kwiyumvirwa igakura, hanyuma inyuma y'imyaka 2, 3 ingahe, hanyuma bikazana ivyamwa. Ikibazo dufise nuko icamwa dushaka ko umwembe ariho tukiwutera wama umwembe ariho tukiwutera wamubwo nyene. Muca mwumva rero yuko iriya un problème quelque part yo kwizera. Yezu yaje kudushiramwo kwizera kugira ngo dushobore kubaho neza twishimye. Ikaze rero Yezu ashobore kutwigisha, Yezu ashobore kutwigisha ingene dushobora kubaho twishimye tunezerewe. Ikaze rero mu kiganiro cagutse aha gikurikira, mugize neza kazi. Ikaze rero mwese mu kiganiro ca timu. Rero nkuko tugenda tubivuga muri timu twagiye dusanga timu ibirimwo abantu basangiye ivyiyumviro, abantu basangiye intumbero, abantu bize ibintu bimwe, abantu nyene bafise umutima umwe nk'umukenke, abantu bafise vyinshi bahurirako. Rero mu bantu bafise ibintu vyinshi baba bahurirako haba harimwo nk'akarorero abantu baba bagomba kubaka urugo rwabo, haba harimwo akarorero abantu baba bagomba kwiteza imbere mu makoperative, mu mashirahamwe, mu masosiyete, mu ma entreprise, mu ma microfinance, mu mabanke n'ahandi bashobora kuja hamwe kugira ngo bashobore gutera imbere. Hariho n'abandi bashobora guhura mu bintu bitaba biri vyiza, nko mu mugwi w'ababandi, umugwi w'abanwatabi, umugwi w'abicanyi, umugwi w'ababeshi, umugwi w'abasambanyi, umugwi w'abarozi. Abo bose bakaja hamwe bagafundika ikintu kikaba umunoni. Rero akarorero keza kandi kadasanzwe n'akarorero twahawe na Yezu Kristu canke Yesu Kristu. Rero nkuko turiko turabibabwira twabitanguye, nuko Yesu ariwe karorero kacu. Jesus is our model mu buzima bwacu. Rero turahera ku cambere mu maservice amwe yagiye akorwa na Yezu. Yezu murabizi yuko ari intumwa y'Imana yaje iva mw'ijuru,
hanyuma agashika akabyagwa n'umugore kugira ngo ashobore kumera nkatwe, ase natwe, agendane natwe, ariko ntitwigeze dutahura icyo ariko aratubwira. Yesu rero ashobore kutubera akarorero mu byo dukora mu kugira ngo dushobore kugira timu. Ngiki rero igikorwa kidasanzwe Yesu yatubereyemwo akarorero, turabibabwira n'igihe yatora abatumwa biwe 12 abo bita mu Congereza permanent citizenship in the kingdom of good. Yagerageje gutora abatumwa biwe b'intayegahezwa bari permana, bafise umwanya. Rero yashatse kutwereka yuko kugira ngo ushobore gutora abagenzi bawe beza, atari babandi bita des faux amis, abagenzi baguhundagaza, abagenzi baheza bakagutoza inama mbi. Nawe rero yagiye atora abantu beza. Rero yaragerageje kugira ngo yagure ubwami bwa se wiwe biciye mu ijambo ry'Imana. Ibi rero twagiye tubisanga muri Yohani ikigabane cya 14 umurongo wa 12. Rero kungene vyagenda, buri muntu wese muri timu aba arimwo, haba muri timu y'umupira, haba ari muri timu, haba ari muri chorale, haba ari muri timu y'amahiganwa, abashaka yuko abantu baba bari kumwe, baba bariko barafata ingingo imwe, kandi muri timu arimwo akama ashaka yuko iyo timu ihora itsinda. Na Yesu rero yatoye muri iyo timu akeneye yuko iyo timu yiwe itsinda, ijambo ry'Imana rigakwira ku isi yose, na rya haba hariho abanditsi, abafarizayo n'abandi bagenda bakritika Yesu, n'abandi babanyi badasanzwe baba bari ku rundi ruhande ico gihe yagiye kwigisha, bakavuga ngo none ngurya ngo si mwene naka. Ibi rero biraheza bikica akazi. Rero Yesu kugira ngo ashobore kwagura ubwami bwa se, yagerageje gutora muri abo bantu 12. Ikigira kabiri, yari afise intumbero iyihe, ca kindi twita mu Congereza mission of Jesus. Ico Imana Data yari yarungitse Yesu gukora ariyo mission, icya mbere yashaka yuko isi iva mu caha, arico bita mu Congereza to save the world from the sin. Hanyuma ikindi kwari kugira ngo abantu bose bamenye ivyerekeranye n'ubwami bwa se wiwe ariwe Imana. Ikigira gatatu, turavugana ku vyerekeranye n'inzira Yesu yakoresheje, inzira Yesu yakurikije, arivyo bita mu Congereza the ways or strategies Jesus used for give the world this word. Ibyo yagiye akoresha kugira ngo isi ishobore kuronka ijambo ryiwe. Icambere Yesu yakoresha mu majambo, yakoresha umunwa wiwe. Mwarumvise yuko yigisha akoresheje umunwa wiwe. Hanyuma ikindi ca kabiri, Yesu yaratoye abigishwa 12 arabaforoma. Ahejeje kubaforoma araheza agira icitwa distribution. 2 agenda abaha iyo baja. Hanyuma aca arababwira ati mugende mwigishe. Abo bigisha 12 dushoboye kuba basigurira, abo bigisha 12 hariho uwitwa Petero. Muramuzi yuko Petero n'igihe Yesu yabambwa, Petero ariho yari kubera ubwoba yanamwihakanye. Haraba witwa Yuda Iskariyoti. Uwo Yuda Iskariyoti nawe niwe yamuguze yongera aramubambisha. Hanyuma uwa gatatu hari Andreya.
uwa kane harimwo Yakobo, uwa gatanu harimwo Yohani, uwa gatandatu yari Yuda uwo bita Tade, uw'indwi yari ya Jake ariwe bita Alfi, hariho uwitwa Tomasi. Igikorwa ca Tomasi mwaracumvise yuko igihe Yezu yazuka hakavamwo abavuga yuko Yezu yazutse, Tomasi yagiye avuga ati mana yanje mukama wanje, ibi bintu sinshobora kuvyemera jewe ntikoreye mu biganza vya Yezu ngo mbone nibonere. Rero mugaca mumenye ko muri timu hariho abagenda bagusubiza inyuma bakakubwira ngo ibi bintu ngo ntibishoboka, ibi bintu ngo birame mbone. Rero ba Tomasi mu bikorwa tuba turimwo bama barimwo abaduca intege, abagirante, muri rusangi bama barimwo. Hariho nande, hariho na Matayo ariwe bita Lewi, Matayo ariwe bita Lewi, hakabamwo Filipo, harabamwo uwitwa Natanayeli ariwe yitwa Bartolomeo, hakongera hakabamwo n'uwitwa Simoni co kimwe n'uwitwa Jamesi. Rero abo nibo bari mu batumwa 12 Yezu yari yaratoye, ariko amaze kubona bamaze kuba benshi ico gihe, Yezu mu mpera yaratoye abandi bashika 72 batowe mu nyuma, ariko abo bagiye gutorwa inyuma igikorwa ca Yesu gisa n'icarangutse. Ikigira kane mu vyo twagomba tubabwire mu vyerekeranye no kurokirita ariko kwinjiza abantu bashasha, muri abo bantu bashasha yagiye atoramwo umwe uko yagenda amusanga ku gikorwa. Muribuka Yezu ingene yagendera ku nkengera z'ibiyaga akaduga imisozi, muribuka asanga abarovyi uwitwa Andrea n'uwitwa Simoni, muribuka asanga umutoza kori akamubwira ati nkurikira, muribuka agiye kwa wa wundi yari umutoza kori, wa wundi yari mugufiya. Abo bose baraduha akarorero k'ingene Yezu yagiye aratora abantu akababwira ati nkurikira. Rero mu ba mbere Yezu yagiye atora abasanze aho bariko baratera insenga harimwo Andrea hakabamwo na Simoni. Iki rero tugisanga muri Matayo ikigabane ca 4 umurongo wa 18. Rero Yesu yarababwira ati genda mwigishe hose hashoboka. Ego rero ico gihe murumva namwebwe muri rusangi ntabwo ari uko mwotora abantu ngo nuko mubabonye uko nyene, ahubwo mu gutora timu utora timu ifise inguvu. Yezu yarabihweza ingene bagenda mu bwato bakaroba nijoro ryose rikabakerako ntihagire na kimwe batora, ariko ntibatinya gutera insenga zabo ngo barabe yuko nahari hakurya zivayo. Muga Yezu araza arababwira ati tera urusenga hari hakurya, hanyuma nimukwege. Muribuka inkuru yaza ivuga yuko bateye urusenga bari kumwe na Yezu hamwe n'urusenga ruhakwa gushanyuka, bagaheza bagahamagara n'abandi bari hariya hakurya kugira ngo baze babafate mu mugongo. Mwarumvise yuko ibyo vyose vyari bimeze neza, kuko Yezu aheje kubakorera ivyo bitangaro yarabahamagaye arababwira ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Ati kuko mu bwami bwa data ivyimburwa ni vyinshi abakozi ni bake, rero bwiranye n'umurema arungike abakozi benshi. Ibi tubisanga muri Matayo ikigabane c'9 umurongo wa 37.
rero Yezu amaze kubaforoma bose akabigisha, yagenda ababwira ati mugende mwigisha icyo nababwiye aho muzoja hose. Tugisanga mu kigabane cya Matayo cya 4, ushobora gusoma imirongo yose. Kandi ukungene Yezu yigisha, yakoresha iki mu byo Yezu yigisha? Yezu yigisha akoresheje umunwa, agakoranya abantu, yigishiriza mu migani, akigishiriza mu ijambo ry'Imana, akigishiriza no kumenyesha inkuru nziza. Rero Yezu mu byo yagiye arafatirako ingingo, yafashe ingingo yo kubana n'abo bantu 12 ubuzima bwose kugera bamubambe. Yezu yagiye abana n'abo 12, niyo ngingo yafashe. No mu makoperative rero, mu bisanzwe abantu mugiye gukorana nibo mwategeza kugumana umwanya munini mudatana. Arico gituma uhora wumva ngo ni club intatana, abagumyabanga n'abandi. Yategerezwa rero kuguma ari kumwe n'abo 12. Baragumanye kugera igihe cyose cyari gishoboka. Yarasenga, yarigisha, barafungurira hamwe, baratambukana, no kuvuga baragendana. Yesu ni hahandi ageze gufungura, ageze ku meza yababwira ati nimwakire murye mwese. Yakira umukate umwe, no kuvuga basangira ku nkoko imwe, akakira igikombe kimwe c'umuvinyu, hanyuma akabahereza akababwira ati nimwakire murye mwese. Kandi bararya bakamanyuriranira, umukate bakamanyuriranira. Vyarigishije abantu benshi gusangira ibintu naho vyoba ari bike bakabisangira. Ikindi, 3 muri bo bari abantu beza cane, the best friend. Abo nabo harimwo Yohani, aho naho harimwo Petero, hakaba harimwo Yakobo. Muri abo bantu 3 yakunda cane harimwo Yohani, harimwo Petero, harimwo Yakobo. Iki tugisanga muri Mariko ikigabane c'9 umurongo wa 2. Rero muri timu nico gituma muri timu nimba ari wewe uri umukuru w'umugwi, utegerezwa gutora icegera cawe, ari ngombwa ugatora n'ikindi cegera, bikaba ari 2. Mugabo ubu bakunda gutora icegera cawe, bagaca batorana n'umuhanuzi, ikindi gihe bagatora umwanditsi. Yezu ico gihe nta mwanditsi yari afise, ahubwo yaba afise abo bamwungirije 3, nibo bari abatumwa ba mbere Yezu yakunda gusumba abandi. Abo bo rero nibo yari yagize intogwa muri bo. Yababwira ati kuri wewe, cyane cyane abibwira Petero, yababwira ati kuri wewe nzohubakako ishengero yanje. Kuko Pierre vyaba bisigura urutare. Ibi tugenda tubisanga muri Yohani ikigabane ca 1 umurongo wa 15. Yababwira ati ino diri ntabwo ari ikintu cyihuta, ariko buke buke muzogenda mwigisha abantu hirya no hino, kandi mugende mujanye muri 2, aho bazobirukana muze mwigendere, ariko aho bazobakira muze mugende mu nzu zabo, kandi muze mugende atana kimwe mufise. Nibo bazobagaburira, nibo bazobiriza, nibo bazobaha byose, nibo bazogerageza. Uzobagambanira akabirukako, muze mumusige mwirukire mukunkumure umukungugu mwigendere.
rero mu mapotinite yagenda abaha kwari ukugira ngo ihanga ry'Imana rigwire n'imiburibiri abantu barashobora kwegeranya abantu barenga ibihumbi 5 hatarimwo abana hatarimwo abagore. Muribuka ca gihe yagaburira abantu akoresheje udufi dukeya agaca akoresha n'imikate ingahe bakuzuza ibigega bakuzuza impange bakagira ante. Yezu yatubereye akarorero mu bikorwa bidasanzwe mu buzima bwacu bishobora gutuma duhinduka. Opportunity ya mbere yari kugira ngo yegeranye abantu abigishe ubutumwa bwa se ari we dawe wiwe. Hanyuma ikintu kindi yakunda kubabwira ati abari n'amaso nibabone abari n'amatwi nabo nibumve. Iki rero dukunda kugisanga naco muri Mariko ikigabane ca 4 umurongo w'9. Yavuga ati niyo babahama kw'izina ryanje ubundi muremere kuko naje barampama. Rero yongera arababwira ati ndakora ico data wenyene akora. Ati I do only what I see my father do. Murazi yuko data yaremye isi n'ijuru ariwe Mana data rugira vyose yaremye isi n'ijuru yongera arema abantu bafatwa n'icaha biciye kuri Eva hanyuma bongera barafatwa n'ikindi caha arico catumye haba n'ibindi vyinshi ku muntu aho Gahini yica Abeli. Rero Imana iravuga iti sinoreka ubwoko bwacu bw'abantu kugira ngo bupfe uko. Aca arungika umwana wiwe w'ikinege Yezu aca avukira mu mugore Mariya. Mariya rero araheza aba hafi y'umwana wiwe. Ico gihe avuga ngo I do only what I see my father do. Ati jewe ndi mu makanda ya data ndiko ndakora ico data yantumye. Tubisanga muri Yohani ikigabane 8 umurongo wa 28. Nk'uko twagiye turabibabwira yarungika abatumwa babiri. Muri abo batumwa babiri yagenda arungika tubasanga muri Luka ikigabane c'10 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 2. Yaratoye kandi n'abandi 72 ngo bagende mu bisagara. Ati bagenda bababwira bati nimuze mu ngoro kwa data ivyimburwa ni vyinshi abakozi nabo ni bake. Rero ikindi yagenda yababwira ati keep moving, genda mutembera nta kwicara. Niyo wasanga mu gisagara batari kumwe namwe batari pour kuri mwebwe muraheza mubabise mwigendere. Rero muri rusangi vyo yavuga ati nukubaka ubwami bwa data. Ico Yezu yagiye avuga n'igiki? Ico Yezu yagiye akora n'igiki? Ico Yezu yagenda yishura n'igiki? Yavuga ijambo ry'Imana. Ico yagenda akora naco yagenda akiza imitima y'abantu yongera ababwira ijambo rya data. Hanyuma ukungene naho yaza abishura yagenda abishurira mu migani byoroshe akabishura nyene ukumva yuko abishuye muri rusange. Rero natwe turipfuza kuba twofata ino ngendo ya Yezu Kristu kuko murumva yuko timu yakoze ntabwo yari timu y'abantu benshi naho bahavuye bongera ko abantu 72.
mwumvise muri bo abari bakaze bari abantu batatu nk'uko twagiye turababwira. Hariho uwitwa nde, hariho uwitwa Jacques ariwe Yakobo, hariho uwitwa Yohani, hariho uwitwa Petero ariwe Peter. Hanyuma muri abo mumenye ko hagiye habamwo n'abashoboye kumugambanira. Muri abo batatu Yezu yakunda cane, aho Yezu yabwiye Petero yuko azomwubakako urutare rwiwe, urwo rutare akagubakako ishengero yiwe itazokwigera ihura n'umusenyi ngo igende. Ariko Petero Yezu ageze kubambwa kuri wa musozi w'agahanga, Petero yabonye rukamvye aramwihakana, mugabo yigarura ku munota wa nyuma. Ariko Yuda Isikariyote nawe yarahejeje aramugurisha, biranka ko yigarura kubera amafaranga, nawe vyarangiye yiyahuye. Mbega n'igiki twokwiga muri iyi timu ya Yezu? Ica mbere nuko timu mutanguranye mu masosiyete, mu mashirahamwe, mu makoperative, mu maasosiyasiyo, uzomenya yuko abantu mutanguranye mutazohezanya misiyo. Kubera iyo mutanguranye misiyo n'umuntu irikwega, misiyo irikwega ntabwo igenda inyaruka. Kurya rero itanyaruka, hariho abantu baba bubakiye nyene ku musenyi badaheza ngo barindire, aribo bagenda bakaguca intege, aribo bagenda bakavuga yuko ivyo bintu bidashoboka, bagaca bavamwo bakagenda nka Yuda, agaca agenda kukuvuga nabi ahandi hantu, ngo urya muntu ni mubi, ngo ibintu vyose ngo niwe ngo ashaka kuvyigungirako, urumva, akaguca intege uwo akagenda. Hagaca haba n'abandi baba bashaka kuguhomvya kugira ngo ntubaterane imbere, narirya wewe uba uriwe mukuru wabo. Hagaca haba n'abandi b'abahanuzi babi, ukagira umuhanuzi mubi, haba gutegeka ibintu, haba kurongora umugwi kanaka, haba kurongora ishirahamwe kanaka, ukagira umuhanuzi aguhanura nabi atabanje gutohoza canke ngo akore ikintu nyene kizima, ugasanga yagutaye ahantu udashobora kwitura canke kwivanamwo. Rero abahanuzi babi bamyeho no mu gihe ca Yesu, ulala. Ariko rero ntibiheza ngo biguce intege. Muri abo bahanuzi, muri abo mwagiye mukorana, muri abo bamenye inzira zawe zimwe zimwe, nibo rero havamwo n'abantu bagambana kubera inzira zawe baba bazizi ari benshi muri abo mwagendanye. Arico gituma hariho abantu bavuga ngo barya uwo bagendanye, arico gituma Yuda Isikariyote yahisemwo kumugurisha kubera amafaranga make cane. Mwarayumvise, ibiceri vy'ifaranga rimwe rimwe muga kera yaravise akamaro. Ariko rero mu nyuma ikintu capfuye canke mu nyuma sosiyete yateye imbere, wa muntu atakirimwo ariramanta akavuga ati none ibi nabikoreye iki? Agaca ahitamwo kugenda mu yindi migwi yo kugusubiza hasi. Kare mwaratanguranye, yarataye umwanya. Abo bose ba Yuda barataye umwanya, abo bose ba Petero barataye umwanya, na Tomasi ntiyigeze yumva yuko Yezu yabambwe akanazuka. Rero mu turere dutandukanye haba harimwo ba Tomasi, bamwe batigera bemera yuko ikintu burya gishoboka. Rero niwabona abo bantu bariko barakwegereza, niwabona abantu bariko baraguca intege, ahubwo uzomenye yuko igikorwa ico gihe gitanguye.
igikorwa mu gihe umaze kubona haje abantu bagenda baguca intege, uzomenye yuko ico gikorwa ahubwo gitanguye, kuko muri rusangi iyo ibikorwa bimwe bimwe bitarimwo ingorane canke intambamyi zimwe zimwe ntibiheza ngo biryohe canke ngo bitere imbere mu gihe utabonyemwo intambamyi. Rero ni kenshi abantu baheza bakagira inyifato nk'izo mugabo bikarangira ata kintu na kimwe bashitseko atari kumaramara gusa. Rero muri ibi rero kugira ngo dushobore kuvyirinda, muheza mukiga buri kimwe mukizerana, hanyuma buri muntu wese agakora umugambi Yezu yamutumiyeko kugira ngo ashobore kwishura kw'isi, kugira ngo isi azogende ayisiga imeze neza. Rero buri muntu wese muri rusangi iyo ari muri koperative canke akaba ahandi hantu, ategerezwa nyene gukora nk'umugabo, ategerezwa gukora nk'umuntu akuze, ategerezwa kuba umuntu ameze neza. Nk'uku uwitwa Niezec ni nk'umufilozofe yavuze ati deviens ce que tu es, ba ico uri. Ba uwo bita Sirome. Sirome urumva abantu bose turi abagabo, nous sommes des hommes. Mugabo Sirome Sirome ni umuntu aba arengeye kuba umugabo, arico gituma uzobona harimwo abantu bavuga bati rya muntu ni intwari mw'ishirahamwe kanaka. Yezu nawe yari intwari muri timu yari afise. Plato nawe yavuze ko umugabo nico gipimo c'ibintu vyose. Imana ikirema umuntu yashaka kumurema ku gashusho kiwe kugira ngo agendere amategeko y'Imana. Yezu iraheza iramutuma kugira ngo aze kw'isi yongere abereke ishusho y'umuntu, kugira abe igipimo c'ibintu vyose. Ariko twahavuye dusanga umuntu acibwa intege n'utuntu duto duto, arico catumye Yohani acika intege, Tomasi ntavyemere, Yuda akamugurisha. Sinzi ko bwari ubukene canke ivyarivyo, ntawobimenya. Muri rusangi rero umunezero uraheza ukava muri twebwe nyene mu gihe tugiye twiyunga, bakubwira ko kamwe ari ubusa. Rero nimwaja hamwe mugakora umushinga, mugakora umugambi, bizoheza bigende neza, kuko nta cizana ku mugabo. Umugabo ategerezwa gukora, narya umugabo ari umutwe w'urugo. Birakwiye rero ko ibyo twiyumvira biba ari vyo turi. Ca gihe ushobora kubona nk'umuntu muri aba bahungu baja kuresha, ukibaza canke ukabona umuhungu musaza w'umukobwa ushaka kuresha, akamubona ati none uyu mukobwa igihe yaba ameze nka se wiwe w'imborerwa canke nyina wiwe aroga bite vyavyo. Rero na Yezu twategerezwa gufata akarorero ka Yezu kugira ngo dushobore kumenya ico turi, tukamenya ico turi inyuma y'uko tugira akamaro, imbere y'uko tugira ico dukoze, imbere y'uko dukora ibikora inka kw'isi. Numva ntorenza ngaha bino bikorwa nariko ndababwira, reka ngarukirize ngaha, hanyuma tuzoheza tuvugane n'ibindi bizokurikira. Rero nizere yuko muriko murakurikirana Dunda Entertainment isaha kw'isaha. Reka rero twizere yuko ivyo twagiye tubabwira mwagiye murabitahura, hanyuma muze mutangure mwese ugwaruka. Turatumirira ugwaruka yuko rutegerezwa gukora, rutegerezwa gushira ibikorwa hagati, rutegerezwa kuba proud yo gukora buri kimwe. Tubateramwo intege, umuntu wese afise impano aze tuzimugirire neza, zibe impano nziza zitomoye, zimeze neza, zifise akamaro kanini cyane. Murakoze rero, Imana ikomeze ibahezagire. Bye bye.